Umunsi mukuru w'abakenyezi urageze ngo ariko ntikoba akaryo ku bakenyezi ko kwigira abagabo ngo batayereko abagabo babo muhira bwije bishikirizwa n'umushikiranganji Imelda Sabushimike mu vyajejwe harimwo gufatana mu nda. Ku rundi ruhande ngo kwambara uduhuzu tugufi tumwe bita utumini ku bakobwa ngo ivyo navyo ni uguhohotera abagabo. Ivyo rero navyo tukaza kubigaruka ko muri no burakeye kuri uyu wa gatandatu, aho tuzana kugaruka ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe muri Guinée Equatoriale aho baraye batahutse. Tugaruke kandi no ku butumwa bwo kuremesha Papa Francisco yandikiye abakristu abaremesha aharembeye mu inyuma y'imisi yafashwe n'ingwara imubuza guhema neza, akaba ariko arakurikirana n'abaganga hariya Igimeri muri leta ya Vatican mu Butaliyano. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, umunsi usanzwe wahariwe abakenyezi muri rusangi kw'isi yose. Twifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose bakurikirana Morning Burundi aho muri hose, umunsi mukuru uze kubabera umunsi mukuru mwiza. Ano makuru tukaba tugiye kuyatangurira mu gisata nyene c'abakenyezi, aho umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ugufatana mu nda Imelda Sabushimike asaba abakenyezi no munsi yuko batotaha bwije ngo batayireko abagabo babo ngo bitwaje ngo nuko ngo no munsi ari umunsi mukuru wabo. Ivyo Imelda Sabushimike umushikiranganje mu vyajejwe harimwo agateka kazina muntu no gufatana mu nda yasavye abakenyezi rero yuko bo kwirinda gucafuza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu gusuzugura abagabo babo mu gutaha ijoro canke kudakora ibikorwa bategerezwa. Biri mu itangazo yasohoye imbere yo guhimbaza uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi uzohimbazwa mu ntara ya Bubanza ku rwego rw'igihugu ku civugo umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu kidakenye mu mwaka w'ibihumbi 2040 ndetse n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2050. Umushikiranganje Imelda Sabushimike akabona yuko ahubwo kuri uyu munsi ariho hari akaryo keza aho abakenyezi bari bakwiye gusuzuma intambwe imaze gushikwa ko mu bijanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi, maze kakaba akaryo kandi ko gukosora ku mabi yose ashingiye ku gitsina gore n'ibindi vyose vyotuma haba ugukumirana. Akipfuriza kandi abakenyezi bose umunsi mukuru mwiza wabahariwe, natwe turawubifurije. Ariko kandi kuri uyu munsi nyene ariko hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, ngo impuzu ngufi kubigeme n'abakenyezi ngo ivyo navyo ngo ntaho bitaniye namwe mu mabi yakorerwa abagabo. Ivyo bikaba bivugwa na Nduwimana Boniface arongo ishira hamwe abagabo mu gahinda, aho amenyesha ko iruhande y'amabi yo mu rugo akorerwa abagabo hari ayandi mabi ariko aribonekeza cyane muri kino gihe, nk'ayo bakorerwa bari ku kazi canke bari ku ngendo, aho rero ngo abagabo bahura n'amabi atandukanye. Kubwiwe rero uwo murongozi w'ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda ngo icotuma amabi yakorerwa abagabo amenyekana ngo nuko hoshigwaho umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagabo, nk'uko hasanzwe hariho umunsi mukuru wahariwe agateka k'abagore. Nayo rero ngo kugira ngo atuzwe maze abagabo nabo bubahirizwe ngo nuko hoshigwaho amategeko mashasha ngo yariho nayo ngo agahinyanyurwa kugira ngo akingire n'umugabo. Akaba yatanze akarorero kubijanye no kugabura amatungo ku bantu bahukanye, aho rero Boniface yavuga yuko vyosubirwamwo kugira ngo hasanzwe hari ingorane zibanze zigabanuke, uko bimaze kugaragara ko hari abareka kubaka kugira ngo bahurumbire kugabura amatungo. Ivyo rero ngo navyo ngo biraheza bikagira ingaruka ku butunzi bw'umuryango n'abana biwe canke abana b'umuryango. Ivyo rero ngo vyohemurwa kuko amategeko usanga hamwe na hamwe hari aho ahengamira ku gitsina kimwe. Ano makuru tuyabandanirize ku makuru avugwa hariya mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bashitse impore baraye bashitse i Bujumbura aho bari bavuye mu rugendo rw'akazi bagiriye mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yavuze ko mu vyo baganiriye na mugenzi we Obianga Nguema Mbosogo harimo ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo no mu karere.
Imbere rero yo kurira indege imarabo, Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yagize ati ndanezerewe cyane n'ibyo twashitse ko na mugenzi wanje, turanezerejwe nuko umuryango mpuzamakungu n'umuryango wo mu karere abo bose bumva ko babwirizwa guhagurukira ivyo bibazo biciye mu biganiro, ngo ingwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa yo gufata minenegwe kuko ishobora gushika mu karere kose. Ati rero murazi ingwano ya Kongo, hari na Centrafrica, hakaba kandi iyindi ngwano yo muri Sudani. Ni kuvuga ko akarere kadacungerewe neza hashobora kwaduka ingorane zishobora gukora ku bihugu byose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kandi ngo aranezereje no kubona ko haba umuryango mpuzamakungu, ubumwe bwa Buraya, leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika baraje ishinga n'ingwano ziri muri ivyo bice vya Afrika, kandi bemera ko bitotorerwa umuti biciye mu kindi atari ibiganiro, ndetse bakaba bariko baragerageza kugira ngo ibiganiro bibeho. Ano makuru tuyarangirize ku makuru avugwa ku mwungere wa Ekereziya Katolika Papa Francisco, aho yatanze ubutumwa bwo mu bwoko bwa audio canke ubutumwa bw'amajwi bwo kuremesha abakirisu kubijanye n'amagara yiwe. Ni mu gihe abakirisu bari bafise ubwoba yuko uyu mupapa asanzwe arongoye Eglise Katolika yoba agomba kwitaba Imana inyuma yuko agize ikibazo cyo guhema, ndetse abaganga bakaba bakomeje gutangaza yuko akwiye amasengesho nk'uko twabibamenyesheje, aho kuwa Mungu heruka abakristo bari basidukanye n'iyonka kugira ngo basabire igisabisho uyu mwungere wa Ekereziya Katolika n'ubwiranda Papa Francisco wa 16. Papa rero kuva ku igenekerezo rya 22/02/2025 yinjiye ibitaro vyabaye ijya mbere atanze ubutumwa mu buryo bw'amajwi, akaba yabicishije mu buryo bw'amajwi. Rero nk'uko twabibamenyesheje, amajwi amara imisegonda mikeya cyane, aho yashikirije mu gisabisho cyo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Roma 2025 i Vatika. Akaba rero yavuze ati ndabashimiye n'umutima wanje wose kubw'igisabisho muhereza ku bw'amagara yanje, turi kumwe, Imana ibahezagire n'umuvyeyi Bikira Mariya abandanye abakingira, murakoze. Ubwo butumwa rero bwabaye intahe ku bakristo kugira ngo bumve yuko agishoboye no kuvuga. Umukardinali rero wo muri Espagne yari arongoye ico gisabisho yavuze ko ari inkuru nziza aremesha abakristo. Nayo Jane Carence bari mu rugendo rw'ishure muri ico gihugu bati biduhaye icizere naho ataramera neza, bidutuma twiyumvira cyane kuri we naho atari we yatuzanye. Nukuri turashima iryo jwi twumvise. Angele akomoka muri Espagne nawe asanzwe yakorera i Roma, nawe akaba nyene yarashimishijwe no kumva ubutumwa bwa Papa Francisco avuga ko bibahumuriza, akanumva yuko ari we bakwiye bagashira mu amazinda abakristo bose, bagashira amazinda yuko ibintu biriko bivugwa yuko agomba gupfa ko ari bihuha. Gushika ubu rero Papa Francisco akaba ataremvye cyane nk'uko amakuru ava yifatika abivuga, abakristo bakabandanya bamusabira kugira ngo agire amagara meza. Turabashimiye mwese mwakurikiranye burakeye kuri uyu wa gatandatu, tubifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose, twifuriza abakenyezi bose muri rusange mugira umunsi mukuru mwiza, ariko kandi mwibuke impanuro mwahawe n'umushikiranganje mu vyo ajeje harimwo gufatana mu nda, kandi mwibuke n'abagabo banyu. Naho utaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.